muri ano makuru atega ikirere kizoba kimeze kuri wa kabiri igenekerezo rya 11 Ruhuma umwaka wa 2025. Mu gitondo haritezwe imvura mu ntara za Rumonge, Bujumbura, Bubanza na Cibitoke, hacemwo n'ibihe vy'izuba mu ntara za Makamba, Rutana, Ruyigi, Ngozi na Cankuzo. Hitezwe ikirere kirimwo ibicu vyinshi na mu ntara zisigaye z'igihugu akaba hitezwe ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike. Ahazoba hakanye gusumba handi ni mu ntara ya Bururi aho ibipimo vyo biri kuri degre Celsius 13. Ku muhingamo naho haritezwe imvura mu ntara zose zigize igihugu cacu. Mu ntara nyinshi iyo mvura ikazoba irimwo imituragaro, uretse mu ntara za Rumonge, Bujumbura na Bubanza hazocamwo ibihe vy'izuba. Ahazoba hashushe gusumba handi ni mu ntara ya Bujumbura aho ibipimo vyo biri kuri degre Celsius 30. Mu gitondo hitezwe yuko izuba rizoseruka gihe cy'isaha 12 zirenga iminota 10 rirenge gihe cy'isaha 12 zirenga iminota 23 z'umugoroba. Hano rero niho hagarukiye n'amakuru ategekanya ikirere mwateguwe n'ikigo cya Ijebu kijejwe ivy'ibirere. Mwakoze cyane kuyakurikirana. Alice Ningabira nje ndiko ndabashikiriza.